So bapiyoniye mwaramutse, mwaraye neza, mutumishe again, I'm back. Iyi topiki yatumye abantu bagwara ikintu citwa ubwoba, bari abantu barinda. Topiki yatumye abantu bagira ubwoba, bata icizere cabo, zari ingwanyi twagwananye urugamba. Topiki yahe rero, iki kintu abantu bisize mu bwonko bw'ukwanka kugura iriya payi iri kuri eshanjeri. Iki kintu ngira ndakivuge, ariko ngira ndakivuge comme topic ya last voice ntanze bwa nyuma. Ingwanyi twagwananye kucerekeye n'igiciro ca payi vyatanguye kera cane. Kera 2021 ico giciro gitorerwa muri ecosystem, haratangwa n'amapayi y'amatestinet 10,000 biberiyo. Aba anti-GCV bari bahorodinze ama bitcoin baronka wipurusa ku majwi twariko dukorerako. GCV itsinda ibice 94 kwijana. GCV itsinda ibice 94 kwijana, nako 92 kwijana, 92 kwijana. Hanyuma aba anti-GCV bahorodinze bitcoin batsinda ibice 6 kwijana. Abantu aho mpagaze babaye ibice 2 kwijana. Kugira ibintu ndabibabwire ukungene iyo vyaje biba. Doris atanguza campaign y'ukushigikira GCV, ariko twabanje guhabwa ico bita ama transaction asabwa na bene umushinga kugira ngo barabe ko bokwemeza source code ko zokwemezwa kw'ico giciro. Ndiko ndabumva kugira ngo munyumve neza, ni source code niko mvuga, ntago ari GitHub. GitHub ya core team yubakiye kuri Stellar Consensus Protocol. So turava mu majambo tuja mu bikorwa. Kuva 2023 itarike 28 z'ukwezi kwa 12 2023 dutangura event. Ndiko ndashaka kugira ngo mbazane kuri iki kintu twe twagwaniye n'abantu baciye baza baravyonga ivyiyumviro by'abapiyoniye bibica nabi. So we begin to combat. Turatangura kugwana. Ufise ikirata kidandaza kuri GCV, ufise umunyu awudandaza kuri GCV, ufise iki akidandaza kuri GCV, ufise ikinga idandaza kuri GCV, n'amamoto aratangwa kuri GCV. Aho nuko twebwe mu Burundi twari dufise ayo mikoro anganuko. Hariho mu bindi bihugu bobo batanze amamodoka ari used yadandajwe hehe niki kuri GCV. Ivyo vyarakozwe. Barter trade arakogwa, arongera arakogwa, turarenza na transaction twasabwe na core team. Core team ihejeje gukoresha Pfest, itangazo yatangaje mu gutanga raporo yanditse iravuga ati
It was amazing pie fest. Yari pie fest irenze n'ukwemera nuko twe twari tubiziga. Akobasha. Je sinzi ukungene mwabaye. Abaza kuntahura kutariko baraza kumbabarira kuko ndi umuntu. Iyi pie ni faranga ryacu twagwaniye everyday, tugura mega, tugura iki, tugira niki aho open network ibereye. Ijambo Fani yavuze rikirira canga abantu, hajya avuze ngo P never did ICO, never sold the pie. Bantu baca batangura kuvuga ngo raba Fani ngo atubwiye ngo ntitudandaze pie, raba Fani yavuze ngo ntitudandaze pie. Ari bisema wapi? Hajya ko bariko bivuga ko nka team yabo bakavuga bati so pie ntago yigeze ivuga, yigeze ikora initial coin offering. Ivi narabikora ikiganiro, kandi ikigo pie nta nubwo cigeze kidandariza ibindi bigo by'ubutunzi pie zayo. Tariko community hari haheze imyaka 6 ba mining, bashobora kuzijyanayo kuko nishwa yabo. My friend, ibintu byo kuzana ngo pie ya fake ngo hariho ngo bisinye ngo bizoca bijako. That is the mind of the foolish about this Dimas. Uriya mugabo yitwa Dimas yatanguye kodi ziwe kuzipibriya kuri irya Twitter yiwe ukwezi kwa 5 itariki 21. Aca bibamwe amezi 2 yikorera source code ziwe ayandika kugira ngo Twitter yiwe ibe verified, agira abantu ayobora. Atangura gushiraho ibintu ngo bya dual price, ngo hazobaho ibiciro 2 ngo vy'ukunuku. Ibyo ibyanditswe hehe na Nicolas? Dusubize ubwenge inyuma tuje muri white paper yanditswe 2019, kuko dufise white paper zibiri. Hari yanditswe 2019 n'indi yanditswe 2021. Murabe ku gapengeri k'igiciro ca pie ico banditse. None white paper ikintu cyo hinduka? Nicolas aravuga ati white paper about the price of pie is about community. Igiciro ca pie kiraba abeneyo bayifise, abeneyo bayifise nibo kiraba. Twebwe bene rero tuyifise twarapambanye. Source code irandikwa na Nicolas wenyene, arayandika source code ya pie y'igiciro cyayo. Arangije kuvyandika arabishira muri algorithm za pie, kuko pie Nicolas akoresha ntagari GitHub. GitHub ayikoresha kuri Stellar. Mugabo ibyo agenda aremeza bizoba kuno mushinga abishira muri algorithm, abishirayo. Ubwo rero ibintu bica bigenda kujya, abantu baca kubera ko batatahuye iyo baje bava n'ukuntu bagwanye, baca bafata amapayi bayarunda ko ari ama exchange yaje gupasa KYB. Hari inshuti yanje yize vrema yaramininze akorerwa migration ya payi ndwi, kubera ko yari yagize lockup ya 90% mu mwaka, acaronka payi ja kuri balance disponible 1.5. Turagera mu bihe byo kugura domaine, ndambwira ati emga we kubera ko nzi wize na maintenance uciya Kenya, raba ugure domaine. Bari kuyigura ngahe? Tiko turayigura payi 10 ngo ntazo mfise ngo hari ku 1.5. None raba urondera udufaranga dukeya
ugure kuri eshangere ngo harabavuze yuko ngo zirya za eshangere ngo ari fake. Abo babivuze ni Nicolas. Nicolas yarigeze akubwira ko yigeze akora payi ya fake ni ya vrai. Ko zatwaweyo hariya mu ma eshangere, zatwaweyo n'abantu bataye icyizere ku ifaranga ryabo barondeye. Abandi batangura kwiyumvira ngo ntitwoshobora kumina ngo imyaka 6 ngo hanyuma ngo abandi bace baziyoragura kuri bure ngo bace banganya igiciro na twebwe. Yes, none ko twebwe twaziminye imyaka 6 ari twe twashatse kuzibaha ku ico giciro. Twitereye icyizere coin yacu, amafaranga y'iwacu tuyahereza abantu bafise amafaranga kubera natwe dushonje, twabaye inshonji, twapfuye nabi, baraduha ayo mahera kuyo bipfuza, kuko nubwumvikane bwabaye hagati y'umuguzi n'umugurisha. Kora team ivuga ati tampi ibyo ntibituraba twebwe, icyo turiko twubaka nuko tusanzwe tuzi tuzokwatsa source code z'abantu baharaniye igiciro cyabo. Bwa mbere na mbere wewe wiyumvira ko utashaka ko abandi baronka payi batamayininze baziguze n'ubucoyo n'umutima mubi ugushaka kuryama imyaka 4 5 uco vyuka usumba Elon Musk atamenye, uco vyuka usumba ubutunzi Jack Ma atamenye, kuko urya ni fish agenda kuziyora kuri twebwe abakene twazimayininze kuri yabe y'umunyu akazikugurira. None rero wewe rero kubera ko amaze kumva umushinga ukumeze, we acaza kuzikugurira, hama wewe ntazabona inyungu yishi icyizere cyawe, wowe ukomeye. Hoho wewe uvuga ngo mu myaka 6 ngo batugiriye nabi, barakwankiye kuki uja kuzitora uzigure. Inshuti yanjye ndayibwira ati gura, ngo yango sishobora kugura ngo no hava nica konte yanje. Naramutwende ndavuga wowe warize wewe. Ndafata white paper ndayimugaranzurira ndayimusomera, ndamubwira ati nyereka hano muri white paper about pie price, it's about community. Baravuze ati pie igiciro cha pie ya mbere izoba ari ya community, hama igiciro cha pie ya kabiri azoba ari yo ku eshangere. It's about pie price. Pie ni imwe meshe, pie ni imwe. Ikintu kigiye kuzoba hariya nibafyonda buto yo kwatsa source code itwemera kuvalidatinga kiriya giciro tukagikorerako, ziriya transaction zibwira transaction ziriko zibera kuri exchange. Bizotwara nta n'umunsi uzohera. No kuvuga par exemple nimba itarike 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ariho bazodufyondera source code na karorero je, kuko ibintu bijanye no gutanga igihe cyo kugura source code za Pi kuri GCV sinkunze kuzihagararako, anytime bishobora kuba na karorero ntanze bikaba mwijoro. Nimba bibaye ro 14 ziriya transaction zizokogwa muri ecosysteme zizobwirana zibwire ku mayishanje ati bahungu kiriya GCV bariko bayikorera ko muri ecosysteme. Abantu bazi ibintu bya forex hari ikintu bita kuduga kwifaranga hakoresheje ico bita deep, ira bumpinga mpaka igashika kuri cya giciro cya ecosysteme. Ishitse ahantu ihadoma ipuring igeze ahantu ihadoma desa iharigeze ipuring idezegeze kuri kugihumbi kugihumbi ikubita kandi kadipu iguruka. No kuvuga ngo tuzoza gushika rokenze igiciro cya GCV muri eshangere kiza kiriko.
kubera ko muri ecosystem nizo source code zigiye gukorerwako. Iki kintu ndiko ndakibabwira nico kizoba. Bapiyoniye mureke bujinga, mureke ibintu byo kuza murazana ibintu byo kurekera, kandi abantu b'abaridere babasizemo iki gitutu cy'ubwoba. Je ndazi yuko abakire basanzwe bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu barabanditse ahantu, barabanditse tu igihe bazobonera ya payi twari yariko iraboneka ku busa n'ibice 70, ku busa n'ibice 2, ku busa n'ibice, bakaza babona rokenze z'ukwa gatatu canke rosezero 17 irashikiye GCV, bazoca barondera bavuze bino bintu byo kubatera ubwoba muri mentalite yabo. Nta payi zibiri zihari. Imagine naho ziri kuri kuma zex, ni kuvuga zex ni ikintu bategerezwa kuguma babona bashobora gukontorora. Ukavuga ati izi ni zex ntaho zishobora kuzojana ikintu cyacu ataho tukizi. Ariko bemera ko kiriya giciro kiba mu buryo bwa free market kugira ngo abantu ushatse kuma kuri rumwe ndaguha mugabo mpapa umepaye, kandi abenshi no kuzigura baja kuziholdinga. Baja kuzibika. Source code rero aho zizokwakirizwa, kuko ivyasabwa byose kugira ngo hemezwe igiciro ca GCV twarabikoze, vyarakwiye. Na bene umushinga baranashima, baravuga ati byari nibitangaza, hanabaye n'ibyo tutari twiteze. Mugabo domaine irakurenganye, payi core team yo ubwayo irakubwira ati nimba udakwije payi zigura domaine zikure kuri eshangeri uduhe ugure domaine. Wowe ugumunangiriye nk'umugwayi wa Mugiga ngwe bana jewe kweri ngo ofisi imwe n'inusu ngo nizoca ibana ngo ntangorane ngo nta kibazo wiraramiye. Irarama domaine ngiyo irabaye amezi 6 kuva kuri P-Day gushika itariki 30 z'ukwicenda, irakurenganye maskini ya Mungu. Kandi unicabwenge suko ikurenganye ngo ntuza akamaro k'idomaine, irakurenganye kubera ubupfapfa bw'ivyiyumviro bidafashe. Uwo mutipe ndamubwira ati my friend, ko domaine rero yagucitse, raba upfumu ukora app basi, upfumu ukora app izogufasha kugira ikimaze, ubake app izogira ikigufashije muri web 3. Source code nibazugurura uzumenye ukunge uzuronka ukungene ushobora gukora business hano mu gihugu bikunde bicemo. Ngwe bana ngo je bangire ngo hariko ngo imwe n'inusu ngo ndayitanze yimwe ngo ndoca mburi ico nzoca nkoresha. Kangarubeto yani ni bwagwa sana uyo mtu. Ndambwira ati none we biriko bikugendera gute ko nza amafaranga ubuze? Bariko barazanda kuri rumwe hariya kuzitora ukazishira muri wallet ugakora ico bariko bagusaba ecosystem, kandi uyitanze muri ecosystem bayemera nka payi yakorewe migration. Ngwe banje ngo je barambwiye ngo ko AI ngo yazisize kibimenyetso byande byanyoko wawe. Jengira ndababwire mwa abantu mwe, niyo mpamvu navuze ati niyo voice ya nyuma ntanze kuvyerekeye n'iki kintu cha payi. Ikintu kizoba nibafyonda source code zigakora, ama transaction azokorerwa muri ecosystem akabwira yari karabera muri exchange. Muze muraba madip ukuntu yidipinga adampa
aduga mu munsi umwe za amadipu azoba yashitse kuri GCV. Sindakivuze uyu munsi ku itariki 10 muzovyibuka. Tibi bintu bagabo Mutumishi yari yaraduhanuye araduhumura kugira dukura agasashe ku maso ibyo twari tuzi tubyikuremwo tujane n'ibiriko biba twaranse none turahumiwe. Wowe rero ufise agapayi kamwe n'inusu ntiwarindiye GCV. Okay, source code barayuguruye. Tuzoba tugiye mu isi yo kubaho dukoresha ama AI. Umukozi wawe ahinduke AI. Iyo AI rero kugira uyikoreshe irazimvye. Amafaranga payi yorihwa ku munsi bambe mu kwezi canke mu mezi 3 canke 6 canke umwaka. Anyway, ushobora kuriha AI n'imiburiburi ku kwezi amapayi 2 canke 3. Ico gihe payi imwe gusa kugira uzuyibone igutungira AI igufasha AI yawe uzoba ufise izoshobora kukuburanira kubera umwavoka, ishobore kukwigisha, ishobore kuzokuvura, ishobore wowe uzopfa kuyibwira ati je numva mbabarahana iki kwandikira ibintu byose bikenewe kugira ukire. Wowe uyibwira ati mva ntwara mu modoka ninashika muri Gare du Nord uraza gukata ibubafu, hama iyo irabizi izohita ikora umuti kuyiriha rero iyo AI kuko isi ya AI Cheng Diaofani yavuze ati turiko tujya mu isi ya AI aho izotuma abantu bose bagira gusangira umutungo vyoroshe n'inyungu ziboneke kuri buri muntu. Ibi yabivugiye muri Token for 2049. We rero wagumye wibundaniye kagapayi kamwe uzobana na AI ukwezi kumwe umusoro uzobuheze. Aho umuntu ashobora kuzofatwa n'ubutungane mwikosa runaka azoba yarakoze, vuga ati nta kintu nshobora kuvugira imbere y'abacamanza canke nta kintu na kimwe nshobora kuvugira imbere y'ubutungane, umwavoka wanje adashitse amburanire. Umwavoka wawe uzohita ufyonda muri ecosystem open mind itume AI ikuburanire. Ibintu byose bizoba online kuri telefone, bavuga amategeko, robizobiza amategeko natwe y'igihugu ikuburanira. Nimba leta izobira ikikoresha AI mu kuburanisha abanyororo, natwe abanyororo turondera abavoka bama AI batuburanira. AI ya leta ikubita AI y'umunyororo ikibazo c'itegeko. AI natwe y'umunyororo kubera ko ufise payi wararishe iyishura makika kuburanira ikakuvana mu gasho. Ibi ndiko ndavuga haraho mu bamwibaza ngo ni indoto. Iyo si niyo zitiriko tujamwo. Gukonjiga verbe être au présent umwarimu ayigusubiramwo kabiri utayumvise aca simba ku kindi cigwa. Ariko ico gihe cyo AI yo izovuga ati ndakurekura ari uko uno mwana wawe acumvise gukonjiga verbe être au présent, niho tujya ku kindi cigwa. Ubwo nibwo buzima tuzobamwo turi payi, kuko nta madolari ahari yobaho yoriha AI. Ubuzima bwa AI nta nibibaho, ntayo. Amadolari yoboneka yoshobora kuriha
AI artificial intelligence iri kiragenda gufata isi, ubuyobozi bw'isi no mu migabane y'ubuzima bw'isi bwose ntayo. wowe ngo bana ngo je imwe n'inusu ngo irankwiye bana ndagutwenze. Gura iyo payi iri kuri rumwe witekanire. Utekane. Ujya musazi Dimasi araza aratuvyongera kominote kuva mu kwa gatanu ageza mu kwindwi, ariko arakora ibintu by'amakode yiwe kubera yari umu developer ashobora kugira ikintu akacagira screenshot akaca bishira kuri konte yiwe, adabanganya abapiyoniye bagwanya urugamba. Bapiyoniye guririya payi. Dorisi nk'umuntu twagwana kuva mu matora ya kiriya giciro cya GCV twari kumwe 2021 gutanguza campaign yabigwananyemo. Mugabo we white paper ya Paycor team arayizi, aravuga ati by'ukuri nta payi zibiri zigeze zikogwa muri ecosystem ya payi. None cyo nsaba abantu twagwananye runo rugamba tugire buyback, tugure dusubize muri wallet aba bantu badutereye icyizere cy'ukuzanda hariya nk'amatope, tugarukane payi yacu muri ecosystem. Ibyo tubirimwo abariko abavyumva n'abagwanyi bashoboye kugwanira agaciro kino coin babirimwo. Mugabo kaje usanga umuntu afise inoti zicaye kuri konte kugura payi kureshanye bana ngo hariho ngo ibintu ngo bya fake n'ivyo original. Gumana izo zibiri. Wowe gumana izo zibiri uzoza kumbwira ko izo zibiri zizonatuma AI uyitunga n'amezi abiri. Zigumane. Uzigumana uko. Domene twaraguze. Paycor team iravuga ati ni muduhi zivuye kuri eshanje ziremewe, ntiwagura. Turubatse app. Paycor team iravuga ati mukure nahimwe iva kuri eshanje turayemera, ntiwayikora. Ejo babuce baduha ikindi kintu turiha payi batubwira ati abadafisi zikwiza kino kintu dusaba mukure kuri eshanje mugikore kibegukire, ntuzugikore. Ejo AI bazotavuga ati kugira umurike AI mu buzima gufasha mu buryo bw'ubuvuzi, mu buryo bwo kwiga, mu buryo bwo kugudeplasa, mu buryo bwo kugutwara nka driver, mu buryo bwo kukwigishiriza abana, mu buryo bwo muri domaine zose z'ubuzima. Riha payizi ku kwezi urihe zibiri zingana uko. Source code zice zuguruka, zizobe zuguruwe. Ntaho ziri buyiminingire utabaye umunodirana. Muri Pi network muri telefone uzokoranga kukorange ko uronke Pi imwe nk'imyaka ibiri heze bigucange. Tangura kwibuka ati rabashaye no Pi yarigeze kuba kuri 0.2 iranjana ngo ni ya nibwira ngo ni ya fake. Ubuzima bugucange utangurire urondere abaridere bose bakubeje yuko ari ya fake, utangure kuba takikuvyo. Gusa nuko mbabereye umucunguzi bazoca birefere no audio babwiye ati none nimba narakubwiye biriya mutumishi ntaco yavuze kwiki kintu yuko woza kugura Pi ntabyo wumvise kutamwumviye. Kuba utamwumviye rero ntunda umumejewe kuko nahejeje kumwumva mpita je ndigurira. Uno atangwa kukubaza ati none kutaji uhita uza kumbwira ko waguze nawe. Mutangura kubishwanira. My friend, nimugure iriya Pi. Tugure iriya Pi mbere yuko DEX Decentralization Exchange batarayifyonda ngo yuguruke. Kuko bagafyonda decentralization exchange decentralisé
payi kore timu bazohita baha umushinga benewo aba aribo bawukontorora, source code bazohita bazifyonza. Nibafyonda source code bizotugora kubona na payi imwe. My friend nkunda, nshuti zanje, gure payi. Abadafise amafaranga mwinondwi nibarindire, kuko ndazi aha itariki 22 zahahamuye abantu ngo bavyukira ku miryango ya banki batore miliyoni 9 miliyo n'ubucafu ku miryango ya banki. Nibatabona atari byo bibaye, bazohita bazisuka hariya kuri eshanjeri ziba ubwatsi ku muntu yifitiye uduhumbi ijana, azoyora payi hafi swasani ku duhumbi ijana. Ubu ku duhumbi ijana uronka udupayi 40 ukishirira muri wallet yawe ukinumira. Aho bibuca rero ibyo biteze atari byo bibuca bibera, bazosha bahita babirundayo, tuyigure kuri 0 n'agace kamwe. Bariya bose ba Daniel Fenerus nabaje n'abatimu Dimas, abatimu GCV, twebwe turazi ukungene twahangaguranye n'aba holding ba Bitcoin, turazi ukungene twahangaguranye mu matora. Mugabo igitutu cyaraje murakiremwamwo na Daniel Dimas araza arabahuba, abatera ubwoba. N'ubu muri cifitiye ko kamwe, ivyo bintu byose twarabikoze biriko birabarengana maskini, byaranse ko mwiyadapta muri payi. Atusanga umuntu vraiment yaragize bata trade ya GCV, atanga ikirato haheze indwi vraiment akiguze 70,000 agitanga kuri GCV. Mugabo ico cizere camuvuyemwo, yagiye gutora amadolari, yagiye gutora 0,, yatanze za payi zari zinari no muri wallet maskini 70 azitanga ku idolari rimwe. Uko no kwiburira confidence. Hari abantu baguma bavuga ngo none bansa basha nimuze muraja mwino ecosystem mwige. Bansa nayo ubwa ziriya rotire mubona zikogwa zikubera muri ecoex z'ibipayi byinshi biba bitowe na bansa. Bansa nitora hariya muri iyo abapiyoniye bariko bazijana, bahita bazana bansa igakiguhereza ikagushira kuri wallet yawe. Ariko kungene bansa ikora, nimba payi iri kuri 0,22 kuri bansa bansa iza kukushikanira payi yawe, payi kuri wallet canke on ramp kuri wallet yawe kuri 0 basi minimum 30 na canke 40. Kubera iki 40? Nuko ivyo bagiye kugukorera bo ntibabikorera ubusa, bagiye kuzitora kuri eshanjeri, hanyuma bahite bazikonvatinga, wabahaye wallet yawe bazigudeporeze kuri wallet hamubungukire, bo bazitoye kuri make. Ariko wiyumviye ukavuga ati reka je ndazitore to the suite, ndazivana kuri eshanjeri ya Passage KYC, KYB, ndazizana kuri wallet yanje, ndazitore ku giciro bansi za kuzitorerako igiye kuzinzanira, wapi vyansi. Sawa, niyo mpamvu mvuze umwanya munini murantunga. Ni voice note kubijanye niki kibazo cyo kugura iyi payi yabaye marantandi na discontinue mu mitwe y'abantu. Abavyumva
barayigura, abatavyumva nabo barabireka, ariko ico nzi co hazogera igihe muvyibuke tu. Si umwanya n'umwanya bagafyonda source code twe twaharaniye igatangura kwaka, igatangura gukora. Muze muraba amadipu yidipinga ku ma echangere, muze muraba ukungene mu munsi umwe gusa. Yes, ico nemeranya niki, source code bazifyonze tugatangura kugura kuri GCV no kugurisha kuri GCV no kuvunjisha kuri GCV muri ecosystem imbere, siko bizoca bica bigigwako hariya muri echangere. Oya, ahubwo ziriya transaction zizobera muri ecosystem zizohita zibwirana n'iziriko zibera muri echangere. Ziriya ziriko zibera muri echangere zice zitangura gukora ico bita deep on dump, zitangure kudipinga sasa. Nimba source code zuguruwe saa sita z'ijoro, bukeye abantu bakagura transaction zikaba kuri GCV, ayo ma transaction azoca abwira yariko arabera kuri ecosystem, kuri echangere. Tibahungu mugire vuba mu dimping amadipu yanyu, mushike kwa kino giciro nico kiriko kibera kuri ecosystem. Ikintu kizoca kibarizwa n'icaha kizoca kiba n'icahe, nicuko muri ecosystem umuntu azoba afise GCV muri echangere, ntago bizomworohera kugura ikintu muri ecosystem. Bizoca biba ngombwa ko aca ateresharija za application ya Pi Network, ateresharize Pi Browser, ahita akora fast track KYC, hanyuma aca aba umuyuza, ahita akorerwa ubwo nyene wallet ishobora kwakira ziriya Pi zivuye kuri exchange zize gukora imiyamara muri ecosystem. Murumva ikintu kizoca kiba. Ibyo byose ndiko ndabivuga mwarabibonye ku dashboard yanyu ko byigeze gutangazwa na core team. Ibyo byose mwana navyibagiwe, muguma muri kuri Feneros gusa. Murundi niwe yavuze ngo ubutazi cimaze ayifatisha ibamfu. Mu gihe uwuzi ikifashe mu gihe uwuzi ikimariye akamaro kayo ayifatisha iminwe yose. Intwari gusa nizo zitahura iryo jambo. Yani Mtumishi, murambabarira kuba nkomerekeje, kuba vyumvise nabo Imana ibahezagire. Murakoze.